radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa mbere itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri 2024. Israel uno musi yari mu gikorwa ngarukamwaka co kwibuka abasirikare bahitanywe n'intambara. Ibi bikaba bibaye mucuka cyo kutabona kumwe uburyo ico gihugu kiriko kiritwara mu ntambara n'umuhari Hamas mu karere ka Gaza. Mu bice bimwe by'umugabane wa Afrika imihora ya internet iragoranye kuboneka kuva mu mpera z'indwi yarayirangiye. Niba nawe byaragushikiye ukaba wibaza impamvu, guma kuri gahuza miryango urazumva mu kanya. Bamwe mu bamaze umwaka wose barakuwe mu zabo n'imyuzuri mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, n'ubu baracarindiriye kuronka aho baba kandi ubuzima ngo ntibuboroheye. Baraga cyo tubwiraga abantu cyamara turababaye babona twamisha utwenda n'isabune twagiye tibaranga bafite ngo bamezeho neza ko tubayeho nabi mu bana barindwi bo mfite ubwo hano hajyamaga batatu. Mu Rwanda kandi sentare isubiramwo yatanguye kumviriza imburano ku rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu yavanywe muri Denmark ajanywe kuburana ku vyaha vya genocide. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Amakuru yo hirya no hino kwisavugwa hano kuri BBC muyashikizwa na Jacques Niyitegeka. Uwahoze hari umunyamategeko wihariye wa Donald Trump yabwira urukiko New York ko yakoresheje ikinyoma kugira ngo hakazi kwahoze hari umuyobozi we gakorwe igihe bibaye ngombwa. Atanga ubuhamya mu rubanza mpanabyaha rw'uyu mugabo wahoze hari perezida wa Amerika Michael Cohen, yavuze kandi ko mu rwego rw'imirimo ye bwite y'amategeko yateraga ubwoba abanyamakuru batangazaga inkuru bwana Trump atakundaga. Bwana Cohen hari mu guhatwa ibibazo n'ubushinjacyaha ku ruhare rwe mu kwishyura amafaranga umukinnyikazi uzwi cyane mu mafilime y'abakora imibonano mpuzabitsina Stormy Daniels kugira ngo adatangaza mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016 ibyo we yemeza ko yagiranye imibonano mpuzabitsina na bwana Trump. Trump ahakana ibyaha aregwa byo kubeshya mu nyandiko z'ubucuruzi kugira ngo ahishe ko yishyuye bwana Cohen amafaranga yahaye uwo mugore. Muri Israeli uyu munsi wahariwe kwibuka abishwe mu ntambara. Uyu mwaka kandi Israeli iribuka abantu barenga igihumbi baguye mu gitero cy'umutwe wa Hamas mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize cyabaye imbarutso y'intambara iri ubu ngubu muri Gaza. Uyu munsi wo kwibuka ubaye mu gihe hari amakuru avuga ko muri gisirikare cya Israeli harimo kutavuga rumwe kwerekeranye n'igisa nuko nta nzira igaragara ya politiki igamije kurangiza iyi ntambara. Impungenge nk'izo zagaragajwe ku cyumweru na Minisitiri w'Abanyamahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken watanze impuruza ko hashobora kuba akaduruvayo mu mujyi wa Rafah wuzuye abantu benshi n'Isiraheli ikomeje imigambi yayo yo kuhagaba igitero simusiga. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avugira mu muhango wabereye Yerusalemu yiyemeje gukomeza iyi ntambara muri Gaza. Yavuze ko abanya Israel bapfiriye mu makimbirane yabanje barwaniye amahame ubungubu abangamiwe cyane n'amakimbirane ariho ubungubu. Benjamin Netanyahu. Iki nicyo intambara ivuze. Ni twebwe Israel cyangwa biriya bikoko bya Hamas. Tugomba gukomeza kubaho mu bwigenge, umutekano no gutengamara cyangwa gushwanyaguzwa, kwicwa, gufatwa ku ngufu no kugirwa abacakara. Kandi twe twiyemeje gutsinda intambara. Umwanzi yishyuye kandi azakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ibikorwa bye by'ubwicanyi. Tuzagera ku ntego z'intsinzi kandi gikuru muri zo ni ukugarura abantu bacu bagezwe imbohe. Ni intsinzi dufashijwemo n'Imana izatwizeza kubaho n'icyizere cy'ahazaza. Bezrat Hashem yaftiach et kiyumenu ve'et atidenu.
urukiko rwo muri Kazakhstan rwakatiye wahoze hari minisitiri w'ubukungu igifungo cy'imyaka 24 kubera kwica umugore we umwaka ushize. Video yashyikirijwe urukiko yerekana Kwandike Bishimbayev inshuro nyinshi atera imigeri n'amakofe Sultanate Nukinova waje gupfa mu nyuma. Bwana Bishimbayev yemeje ko yapfuye azize ibikomere yiteye. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo ni ikibazo kivugwa cyane ubu ngubu muri Kazakhstan, aho abaturage bemeza ko abakomeye bashobora kudakorwaho n'ubutabera ku bijyanye n'imyitwarire yabo y'ubugizi bwa nabi. Uru rubanza rwafashwe nk'ikizamini kuri Perezida Kassym-Jomart Tokayev wiyemeje kubaka igihugu abantu bose bangana imbere y'amategeko. Umukuru w'akarere ka Kharkiv mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ukraine yavuze ko ingabo z'Uburusiya zikomeje kwigira imbere mu byerekezo bimwe na bimwe nyuma yo kugaba ibitero byambuka umupaka ku wa gatanu. Oleg Sinekubov yavuze ko ibintu bigoye cyane, yongeyeho ko abaturage bari hagati ya 200 na 300 bagumye mu mujyi wa Volchansk ingabo z'Uburusiya zikomeje kugerageza gufata. Ukraine ikomeje koherezayo abandi basirikare n'ibikoresho mu gihe igerageza kubuza ingabo z'Uburusiya kugera ahantu bibunda byazo bya rutura byo ku butaka bishobora kurasa bikageza muri uwo mujyi wa Kharkiv. Hagati aho humvikanye ibintu biturika bikomeye mu gice kigaruriwe n'Uburusiya mu karere ka Luhansk. Abayobozi ba Ukraine bavuga ko ububiko bw'amasasu bw'Uburusiya mu gace ka Sorokine bwibasiwe. Urukiko rukuru rwo mu Budage rwashyigikiye icyemezo cy'urukiko rwo hasi rwanzuye ko ishyaka rya AfD Alternative for Germany mu Cyongereza rikekwa kuba hari ishyirahamwe ry'abafite amatwara y'ubuhezanguni mu murongo w'iburyo muri politiki. Uyu mwanzuro usobanuye ko inzego z'ubutasi zo mu Budage zigumanye ububasha bwazo bwo kuneka iri shyaka birimo no kurifata amajwi. Ibi kandi birareba ishyaka ryose rya AfD. Abayoboke baryo ku giti cyabo nabo barangije kwemezwa ko ari abahezanguni. Avugisha itangazamakuru umuvugizi w'urwo rukiko Gudrun Dahm yavuze ko iri shyaka rifite politiki ku bijyanye n'abimukira zivangura kandi zinyuranyije n'itegeko nshinga. Intego ya mukuru ya politiki y'ishyaka rya AfD ni uko abaturage bafite ubwenegihugu bw'Ubudage ariko bakomoka mu bindi bihugu baje bashaka ubuhungiro bagomba kugira uburenganzira mu mategeko buri munsi y'ubw'ab'iryo shyaka ryita abadage ba kavukire. Ibi birimo ivangura ritemewe mu mategeko rishingiye ku nkomoko kandi bihabanye no kubahiriza icyubahiro cya muntu giteganywa n'itegeko nshinga. Umuryango mpuzamahanga ufasha abari mu kaga w'abaganga batagira imipaka MSF uravuga ko imirwano yakajije umurego mu mujyi wa El Fasher wo muri Sudani. Inyeshyamba zo mu mutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces zirimo kugerageza gufata. MSF yavuze ko himaze kumenya impfu z'abasivile batari munsi ya 44 kuva aho inyeshyamba zigabiye ibitero ku gisirikare cya Sudani n'imitwe yitwaje intwaro bakorana. Abayibonye biba baravuga ko hari imirwano ibera mu mihanda, imbunda zikomeye zo kubutaka n'ibitero byo mu kirere. MSF yahamagariye impande zombi zihanganye muri iyi ntambara imaze umwaka gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abaturage b'abasivili urindwe. Ibiribwa n'amazi biragenda biba bike cyane muri uyu mujyi maze ibyumweru waragoswe n'inyeshyamba za Rapid Support Forces. Florentine. Urakoze Jacques Niyitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru yacu mu buryo burambuye tuyahere muri Israel aho biriwe mu gikorwa cyo kwibuka abasirikare b'ico gihugu baguye mu ntambara hamwe n'abazize iterabwoba. Mu ijambo yavugiye Yerusalemu umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yavuze yuko igihugu ciwe kiri mu ntambara yo gupfa no gukira n'umuhari Hamas, umuhari wishe abantu barenga 1000 mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Ico gitero cabaye inyanduruko y'intambara barimo muri kino gihe mu karere ka Gaza. Ariko umunyamakuru wa BBC avuga yuko uyu mwaka ikibazo c'ubumwe mu gihugu kitifashe neza namba. Abari mu myerekano mu mujyi wa Tel Aviv bagenda berekana ivyapa bivuga ngo amaraso y'abanya Israel bari mu minwe ya Hamas ari ku mutwe wa leta, kandi hakaba habaye gukozanya ko muri Ashod aho umushikiranganje ajeje umutekano asanzwe azwi nk'intagonda igendera ku vyiyumviro by'amatwara y'uburyo Itamar Ben-Gvir yashikiririje ijambo. Ni nkuru ya Paul Adams umushikirizwa na Yvette Kabatesi.
Isaa 5 z'amanywa inzogera zavuze muri Isirayeli mu gihe cy'umunota wose, bisa nk'aho ubuzima buhagaze. Uyu ni umunsi wo kwibuka, aho Isirayeli yunamira abapfuye mu gihe cy'imyaka myinshi igihugu kimaze mu mvururu. Ibi byonyine biraremereye mu mateka ya muntu. Mu muhango wabereye i Yerusalemu, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yagarutse ku ntambara iriho hagati ya Isirayeli n'icyo yise shetani za Hamas. Cyakora uyu mwaka birasa nkaho nta gushyira hamwe guhari. I Tel Aviv, aho Minisitiri w'Ingabo yavugiraga, abigaragambya bari bafite ibyapa byanditseho ko amaraso y'inzirakarengane z'Abanya-Isirayeli ari ku biganza bya guverinoma. Naho ahitwa Ashdod, aho Minisitiri w'Umutekano Itamar Ben usanzwe ari umuhezanguni yavugiraga, habaye ubushyamirane. Ku rundi ruhande i Gaza, imirwano irakomeje mu mujyi wa Rafa ndetse no mu majyaruguru mu nkambi y'impunzi ya Jabalia. Isirayeli yemeza ko hari ibimenyetso byagaragazaga ko Hamas yongeye kwiyegeranya muri ako gace, biba ngombwa ko yongera kugira icyo ikora. Umunyamabanga wa leta wa Amerika Anthony Blinken yaburiye ko igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa kuri Hafa mu by'ukuri cyakongera gusa akaga aho kwirukana Hamas. Yari inkuru ya Paul Adams. Mu Rwanda, sentare isubiramwo yatanguye kumva urubanza rwashikirijwe n'ubushikirizamanza buregamwo Twagirayezu Wenceslas ibyaha vya jenoside. Twagirayezu akaba yarungitswe mu Rwanda n'igihugu ca Denmark muri 2018 ngo aburane kuri ivyo vyaha. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka yagize umwere na sentare nkuru itegeka yuko afungurwa. Wenceslas Twagirayezu niwe wa mbere yagizwe umwere na sentare mu Rwanda mu bamaze kurungikwa n'ibihugu bitandukanye by'i Burayi kuburanira mu Rwanda ibyaha vya jenoside. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC yari muri sentare Yves Bucana. Wenceslas Twagirayezu yari mu rukiko yambaye ikoti, asa neza nk'umuntu umaze igihe yidegembya koko. Mu rukiko ariko mbere yo kuburana ubujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha, Twagirayezu n'abunganizi be Maître Gashema na Maître Bikotwa bagaragaje impungenge ze z'uko nubwo yagizwe umwere n'urukiko rukuru agafungurwa, ariko amasezerano hagati ya Denmark n'u Rwanda atubahirijwe, ngo kuko u Rwanda rwamubuje gusubira mu gihugu cya Denmark ariho yaratuye. Ubu akaba adafite aho kuba, yirwanaho muri byose, kurya, kwivuza n'ibindi. Ibyo ngo byakagombye kwishyurwa na leta y'u Rwanda. Nyuma y'impaka ndende, urukiko rwanzuye ko urubanza rw'ubujurire rutangira, ariko icyo kibazo abo bireba bakazagishyikiriza urukiko bikazakurikiranwa. Mu bujurire, umucamanza yavuze ko iby'ingenzi birebwa ari ibi bikurikira: kumenya niba Wenceslas Twagirayezu yari mu Rwanda cyangwa atari mu Rwanda ku matariki ya 7, 8 n'9 z'ukwezi kwa 4, 94, nk'uko arizo mpaka zashingiweho mu rukiko rukuru mu rubanza rwabanje. Ibindi bisuzumwe kandi ni ukumenya niba yaragizwe umwere hirengagijwe ibimenyetso bimushinja byatanzwe n'ubushinjacyaha, cyangwa se niba kumugira umwere hari amategeko yirengagijwe. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko babona ko Twagirayezu atigeze atanga ibimenyetso bifatika agaragaza ko atari mu Rwanda, mu gihe abamwunganira bo bavugaga ko ibimenyetso yatanze ndetse n'imvugo z'abatangabuhamya bihagije kandi bifite ishingiro. Umushinjacyaha yavuze ko urukiko rukuru mu kumugira umwere rwirengagije inyandiko we ubwe yiyemereye mu gihugu cya Denmark ubwo yabazwaga n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, akavuga ko yari mu Rwanda kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 7, 94. Twagirayezu we yabwiye urukiko ko ibyo yabwiye inzego za Denmark ariko kuri, ariko ko atigeze abaha amakuru arambuye yuko yanyarukiye muri Zaire mu biruhuko bya Pasika kuva mu kwezi kwa 3 kugeza tariki 9 z'ukwezi kwa 4, 94. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, urugereko rw'urukiko rukuru rwavuze ko nta bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyaha bwamushinje gukora koko yari mu Rwanda, rushyigikira inyandiko yatanze zagaragazaga ko yari muri Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urubanza ruracyakomeje. Yves Bucyana, BBC. Ibihugu vyo mu buseruko bwa Afrika biri mu ngorane za internet. Amashirahamwe atanga imihora kuri internet muri ivyo bihugu aguma asaba imbabazi abanywanyi bayo, amwe avuga yuko ari kibazo c'ubuhinga, mu gihe ayandi avuga yuko ariko arahura n'ingorane adasobanura izarizo. Bivugwa yuko ico kibazo cavuye kwicika ry'urutsinga ruca munsi y'amazi y'ibahari rwahuza umugabane wa Afrika y'ubuseruko ni igice c'umugabane wa Afrika c'ubuseruko n'iyindi mihingo y'isi.
inkuru ni ya Siriake Muhawe nayo. Ibihugu byabangamiwe cyane n'ibura rya internet harimo Uburundi, u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania yo yagabanutse gushika ku bice 30%. Amashirahamwe yatanga internet mu karere arabandanya gusaba imbabazi abanywanyi bayo avuga ko yahuye n'ikibazo ariko ko bakiriko barakironderera umuti. Ariko menshi ntasigura neza ikibazo cabaye by'ukuri. Ben Roberts umuhinga mu bijanye na internet avuga ko ukugenda nabi kwa internet kwavuye ku ngorane y'urutsinga ruca hasi mw'ibahari duhuza utundi turere tw'isi na Afrika ruciye mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Yongeye ko rumwe mu nsinga zica ku nkengera za Afrika y'ubuseruko rwacitse ku munsi w'Imana mu gitondo ku birometero 45 mu buraruko bw'igisagara ca Durban muri Afrika y'Epfo. Izindi nsinga zihuza Afrika y'ubuseruko n'Uburaya zo zirahari kandi internet igenda iragaruka buke buke uko data zigenda zicishwa muri uwo muhora wundi. Mu kwezi kwa gatatu ugucika kwa internet ku rugero runini kwavuzwe mu bihugu vya Afrika y'Epfo, Nigeria, Cote d'Ivoire, Liberia, Benin, Ghana hamwe na Burkina Faso. Naho nyene cari kibazo caturutse kuri izo nsinga zica mw'ibahari. Nta mpamvu yatanzwe ari navyo vyatumye haba ukwinuba ku bantu miliyoni n'imiliyoni bakoresha internet. Siriake Muhawe nayo, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Inkuru ya Siriake Muhawe nayo itugejeje ku isaha 1:15 mu karere k'ibiyaga binini. Twerekeze muri Sudan aho abantu batari munsi ya 44 bishwe muri El Fasher kuva intambara zitanguye gukomera ku munsi wa gatanu. Ibi bikaba bivugwa n'ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières risanzwe rifasha mu bitaro bitandukanye vyo muri uwo muji. El Fasher ni wo muji wa nyuma mu burengero bw'akarere ka Darfur ukigenzurwa n'igisirikare nyuma y'umwaka urenga hagati y'ico gisirikare n'umugwi witwara bwa gisirikare. Ni inkuru ya Barbara Plate Asha mushikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Hashize ibyumweru umutwe wa Rapid Support Forces ugose umujyi wa El Fasher. Ibi bikaba byarateye akaga gakomeye mu rwego rw'ubutabazi. Mu minsi 3 ishize bwo imirwano yerekeje mu mujyi rwagati, umuturage umwe akaba yavuze ko hari imirwano ikomeye n'ikoreshwa ry'imbunda ziremereye. MSF ivuga ko kuva kuwa gatanu yavuriye mu bitaro ifasha inkomere zikabakaba 300 ngo byabaye ngombwa ko ifunga ibindi bitaro by'abana kubera ko ikibombe cyarashwe n'indege ya gisirikare cyaguye hafi yabyo kigahitana abana 2 ndetse n'uwabitagaho. Uyu muryango w'ubutabazi usaba impande zirwana kwizeza umutekano w'abasivile ndetse n'ibikorwa remezo by'ubuvuzi. Ariko kimwe n'abakozi ba Loni, uyu muryango umaze ibyumweru uteguza ko ibikorwa by'urugomo bikomeje kwiyongera bishyira mu kaga ibihumbi amagana by'abasivile mu mujyi wa El Fasher urimo n'abahunze imirwano baturutse ahandi. Turagaruka kwa Jean-Claude Mwambutsa ariko tubanze tuje mu burengero bwa Afrika. Stevie Wonder umuririmbyi rurangiranwa akaba n'umwanditsi w'indirimbo w'umunyamerika yatsindiye agashime ka Grammy yahawe ubwene bw'igihugu bwa Ghana. Perezida Nana Akufo-Addo yamuhaye ubwo bwene bw'igihugu mu birori bigufi yari yateguriwe ku cicaro gikuru c'umukuru w'igihugu muri Ghana ku ngoro ya Jubilee House. Inkuru ya Thomas Nadi mwishikizwa na Robert Patrick Misigaro. Stevie Wonder ubu asanzwe ari muri Ghana we n'umuryango wiwe azocagira ubwene gihugu bwa Ghana n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaboneka ko ahimbawe kandi avuga ko nezerejwe cyane n'iteka tewe kuko rishize mu ngiro icifuzo yamanye kuva kera cyo kwimukira muri Ghana. Haraciye imyaka 3 Stevie Wonder atangaje ko ashaka kwimukira muri ico gihugu. Mu kiganiro yahaye Oprah Winfrey akavuga yuko impamvu ari ugushamirana gushingiye ku ibara ry'urukoba muri Amerika hamwe no gushaka kubaka kazoza keza kuba mukomokako. Mu 2019 leta ya Ghana yatanguje ico yise Year of Return canke umwaka wo gutahuka mu ntumbero yo guhimiriza abamuka muri Afrika kwimukira muri ico gihugu. Kuva ico gihe abanyafrika baba hanze barenga 100 baramaze guhabwa ubwene gihugu bwa Ghana, bamwe bakaba bamaze kuhimukira mu gihe abandi nabo bahatanguje ibikorwa vy'iterambere bitandukanye.
inyuma y'umwaka imyuzure idasanzwe yiziziye intara y'uburengerazuba mu Rwanda, bamwe mu basizwe amaboko masa nayo mu karere ka Rubavu bavuga yuko babayeho nabi cyane. Kuri benshi imitungo yabo yatwawe n'amazi, ndetse abenshi bategekwa kwimuka burundu aho bari basanzwe baba kuko hashira ubuzima bwabo mu kaga. Muri rusange bose bahuriye ku kibazo c'icumbi kuko aho baba hatwawe n'amazi, kandi n'abashobora kugira ubushake bwo gusanasana bakaba batemerewe kubaka aho bahoze baba. Hafatwa nk'ahashobora kongera kubashira mu kaga. Inyuma y'umwaka ngo baracarindiriye kuronswa aho baba, ariko ngo n'imibereho basanzwe barimwo ntiborohereje. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yagendeye ako karere ka Rubavu. Noneho twego twadutuye ni hano hose hari amazu, none dore amazi gadusenyeye, dore guhera hano. Shakire Munyagisenyi arantembereza amatongo yahahoze ari iwe mbere y'uko imyuzure idasanzwe imukura mu bye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize, aho yari atuye mu murenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu. Amazi y'umugezi wa Sebeya yakukumbye byose uhereye ku mazu ye 3. Umugore we nawe yarokotse hamana kuko amazi yari yamutwaye, atabarwa n'abaturanyi akiri muzima. Kuri ubu kwa Munyagisenyi wari wifashije ubuzima bwarahindutse. Ikindi gikoni burenda wakibara ngo ni salo, tikaraga muri salo, tukarurira no muri salo. Buraga cyo tubiraga abantu cyamara turababaye, babona twambisha utwenda n'isabune twagiye, tibaranga bafite ngo bamezeho neza ko tubayeho nabi. Mu bana barindwi bo mfite, ubwo hano hajyamaga 3, mbo undi nawe hano mfite indi batodere nginda. Ubwo amazi yari amaze gutwara ibyabo byose, abatuye aka gace bimuwe huti bajyanwa mu nkambi y'agateganyo. Gusa iyi nayo baje kuyikurwamo batangira kubaho bakodesha. Leta ikagenera buri muryango amafaranga 100,000 mu mezi 3. Leta amafaranga iduherezaga 100,000 ndaga ibizenera rimwe, ngo ngubu baduhaye amafaranga mu hafi ngo mu kwa kabiri, ariko ubu ngubu baraduhereza yandi. Ukumva ko amezi 3 garashize, byarangoye cyane. Abana banjye 2 Minerval sindayibona, bose mba ndabashize mu shiriko ni 7, ariko ndimi birara nenga 800. Ibibazo byasizwe n'imyuzure ni rusange ku bari baturiye Sebeya mu murenge wa Nyundo. Jean Paul Rutwayiki ngo yatakaje icyizere nyuma y'umwaka wose ari muri ubu buzima. Kuva twahura n'ibiza nyine turacyari mu gasozi, bo leta iradukodeshereza, bajya badutangira ikode aho turi. Gusa rero kugeza kuri isaha urabona umwaka urarangiye, ntituzi niba gukodesha bizakomeza cyangwa se bakaba araho bateganyije badushyira. Kuri iyi saha rero turacyari mu gihirahiro, se tuzaguma mu ikode. Gusa ku cyifuzo cyanjye, niba haro bateganyije badushyira bahadushyira, niba ndaho bateganyije bakagomera hano Sebeya, bamara gushyiraho igikuta bakongera bakadutuza hano, bigaragara ko Sebeya hari icyo bayikozeho. Nubwo ikibazo cy'icumbi aricyo kigoranye cyane, abari baturiye ahatwawe n'imyuzure bavuga ko n'ubuzima busanzwe bubagoye. Bamwe ngo bari bafite amazu bakodesha bagakuramo ibibatunga, abandi bakagira ibikorwa bibyara inyungu. Kuri ubu byose bikaba byaragiye. Uyu ni Uwimana Concorde. Ubuzima bwasubiye inyuma cyane kuko gukondesha usanga bigoranye. Kurya ni ukujya mu kiraka ng'abandi bose, waba wabonye aho ukora ikiraka ukagikora, waba utakibonye ukabaho ugategereza. Nyirinza bari kukureba buri munsi, amezi baduhaye yo gukondesha baraguhereza, ugahita umuhereza kimwe cya kabiri ukamwihanganisha, ukajya guhiga, waronga ukongera ukamuzanira, ugasanga ari kuvuga ati mvire mu nzu, ukamusaba imbabazi ati reba nawe nari mfite inzu nyihanganire. Iyi myuzure yibasiye uburengerazuba bw'u Rwanda yahitanye ubuzima bw'abasaga 130, naho ababarirwa mu bihumbi basigara iheruheru. Iyi yangije kandi ibikorwa remezo birimo imihanda n'inyubako za leta. Icyo gihe Minisiteri y'Imari yatangaje ko hazakenerwa nibura miliyari zitari munsi ya 520 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo hasanwe ibyangijwe n'imyuzure idasanzwe yibasiye ibice bitandukanye by'igihugu. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu murenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, Pascal Saberwa mu Misira hinga afite ikihe kibazo. Mwarese kubica ku ruhande mukavuga ko aba yabihaze aho yiriwe mu ndayaze. Ariko narumwe ahisa bicaho umurongo abifatira n'umwanzuro da. Ariko rero ku rundi ruhande
umukobwa jana mwe mugira umwana murizo udakurwa urutozi na Pascal nawe ni mu mutekerezeho mugarukeho niko Pascal kuki wowe udasa n'urugo rwawe nk'uko umugore wawe bivuga niba ari nta handi uba wavuye. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe reka unaheo duha umwanya Yves Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriho mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu mukino wa basketball. Irushanwa rya BAL itsinda rya Sahara Conference ryakiniraga mu mujyi wa Dakar muri Senegal. Ikipe yari ihagarariye u Rwanda APR yaraye isezerewe kuko yabaye ya nyuma muri iryo tsinda nyuma yo gutsindwa na AS Douane yo muri Senegal ku manota 79 kuri 58. Kuwa gatandatu kandi APR yari yatsinzwe na Rivers yo muri Nigeria ku manota 78 kuri 71. Bivuze ko nta mukino numwe mu mikino yo kwishyura APR yashoboye gutsinda, ikaba rero itashoboye kubona itike yo kuzakina imikino ya nyuma ya BAL izabera i Kigali mu mpera z'uku kwezi. Reka nje mu isiganwa ry'amamodoka. Aho ni Jinja muri Uganda habereye isiganwa rya Pillar of Africa, rikaba ari ryo ritangiza shampiyona ya Afrika y'isiganwa ry'amamodoka. Karan Patel wo muri Kenya wakoreshaga imodoka yo mu bwoko bwa Skoda Fabia R5 niwe wasize abandi nyuma yo gutsinda uduce 8 mu duce 9 twari tugize iryo siganwa ryamaze iminsi 3. Jas Mangat wo muri Uganda na Hamza Anwar wo muri Kenya barangije ku mwanya wa 2 n'uwa 3. Mangat nawe watsinze iri rushanwa muri 2022 akavuga ko amarushanwa y'uyu mwaka yarimo abashoferi bafite ubuhanga bukomeye. Nje mu mupira w'amaguru mu Bwongereza ikipe ya Aston Villa iraza gukina na Liverpool muri rijoro ishaka kugumana umwanya wayo wa 4 kugira ngo izakine imikino y'igikombe cya Champions League umwaka utaha. Ikipe ya Liverpool yamaze kumanika amaboko ku gikombe cya shampiyona, yatsinze inshuro 8 mu mikino 9 baheruka gukinira ku kibuga cya Villa Park bakina na Aston Villa. Akarusho mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2020 Liverpool yahondaguye ibitego 7 kuri 2 ikipe ya Aston Villa. Uyu no mukino w'ijana wa Aston Villa mu rugo ikina na Liverpool mu marushanwa yose. Villa irahatanira kurangiza mu makipe 4 ya mbere ku nshuro ya mbere kuva mu 1995 1996. Ku munsi w'ejo ikipe ya Arsenal yasubiranye umwanya wa mbere imaze gutsinda Manchester United igitego 1-0 i Old Trafford. Ubu ifite amanota 86 irusha Manchester City inota 1. Birashoboka ko ku munsi w'ejo Manchester City yakwisubiza umwanya wa mbere niramuka itsinze umukino w'ikirarane izakina na Tottenham. Mu mupira w'amaguru kandi mu gihugu cy'Ubudage kuri ubu biragoye kuvuga umupira w'amaguru mu Burayi utavuzemo ikipe ya Bayer Leverkusen. Ejo ku cyumweru yashyizeho agahigo kandi ko gukina imikino 50 idatsindwa mu mikino yose nyuma yo gupfunyikira Bochum ibitego 5-0. Iyi kipe ya Xabi Alonso ishigaje umukino umwe izakinira mu rugo ihura na Augsburg, ikaba yasoza shampiyona idatsinzwe. Iyi kipe kandi izahura na Atalanta yo mu Butaliyani ku mukino wa nyuma wa Europa League tariki 22 z'uku kwezi. Nyuma y'iminsi 3 ikazahura na Kaiserslautern i Berlin mu gikombe cy'igihugu cy'Ubudage. Aha niho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucana kuri ayo makuru y'inkino. Niyasoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere.
natwe tukirangize twibutsa yuko Israel no munsi yari mu gikorwa ngarukamwaka cyo kwibuka abasirikare baguye mu ntambara ariko kikaba ari igikorwa cabaye hari icuka cyo gucanamwo ibice kubera kutumva kumwe ukuntu intambara yo muri Gaza iriko iragwanwa. Mwumvise kandi yuko abakuwe mu zabo n'imyuzure idasanzwe yaturutse kuri Odisebeya mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga yuko muri kino gihe babayeho nabi nyuma y'umwaka wose bibaye. Mwakoze rero gukurikira BBC Gahuza Miryango.